ugasanga kuja ku mwanda mukuru biragoranye. Umuntu afunguye ibizinu birafasha ko umuntu aja ku mwanda mukuru, ibyo bita constipation, birafasha kugabanya ibyo bita ama constipation. bakunzi Akiwacu magazine nkuko mubibona umunsi twagendeye gasanzwe muri wacu asanzwe ari umwe mu bikorera utwabo bwo kwiteza imbere kandi bigafasha benshi. Rero nkuko mubona twagendeye ahantu akorera turaza kumva byinshi ku bintu muri kino kibanza gikorerwamo, nawe nyine aratubwira akamaro kavyo n'akamaro kabimariye urwaruka ndetse na societe y'u Burundi. Ego tutarinze kurandira, reka dumutumire wacu atubwire. Kaze mutumire wacu. Murakoze, nitwa Engineer Agronome Gakunzi Leonce. Nkuko mubivuze ngaha ni mwishira hamwe Agri Youth Burundi. Ivyo dukora ni ibizinu. Dukora imigina ivamwo ibizinu, tugakora na semence canke imbuto z'ibizinu. Ego ni ivyo dukora muri rusange. Ibizinu ni gitegwa kirimwa ahantu hatoye kandi kikimbuka n'ingoga. Kuvuga ngo mu minsi mu kwezi kumwe urimye ikizino ubutanguye kwimbura. Kubijanye n'umufuko murumva ko bisahiriza cyane, kuko mu minsi nta kintu na kimwe kibaho cy'igiterwa ushobora kurima ngo mu minsi mu kwezi kumwe ubutanguye kwimbura. Ako na akarusho ka mbere. Akarusho kagira kabiri nuko ibizino birafise ama element nutritif ko ubifunguye canke ubifunguye birafasha amagara y'umuntu cyane kubijanye n'imitsi, kuko bifise ibyo bita fibre alimentaire. Ubifunguye rero birafasha kuzibura imitsi, birafasha gutuma habaho nk'umuntu afunguye ugasanga kuja ku mwanda mukuru biragoranye. Umuntu afunguye ibizinu birafasha ko umuntu aja ku mwanda mukuru, ibyo bita constipation, birafasha kugabanya ibyo bita ama constipation. Ikindi bifasha ku magara y'umuntu, birafasha ko ituma ibyo bita hariho amavuta mabi abantu bafungura canke amavuta aja mu mubiri w'umuntu bita cholesterol. Iyo cholesterol rero ibizinu bifasha ko kugabanya cholesterol ku mubiri w'umuntu, atari ku magara y'umuntu gusa, ari no mu buzima busanzwe bwa minsi yose. Ikizinu ni igiterwa dushobora gukora tugikoze neza, tukijabukana no mu makungu, kiba cyosahiriza igihugu mu kuzana amadolari. Ego murakoze. Ego bakunzi bacu, murumva ko ikizinu ari ngirakamaro mu magara ya muntu. Ego nyakubahwa, none mbega ibizinu bya byoroshe kuronka ku isoko ahanyene ku masoko yo mu Burundi canke ku mabotike aho umuntu asanzwe aja gusumira? Murakoze cyane. Ibizinu ni igiterwa gishasha kubironka nkuko muvuze ngo ku mabutike nk'ibindi bidandazwa ni ikintu kitoroshe. Ibizinu kubibika ntibibikika cyane, bisaba ko uba ufise frigo. Mugabo ibizinu biraboneka, mugabo si ku rugero ruri hejuru nk'ibindi biterwa, kuko ikizinu ni igiterwa gishasha ngahanye iwacu mu Burundi. Nibaza ko bitanguye kumenyekana cyane gose, byatanguye mu mwaka wa 2012. Ubunye turi muri 2025. Abantu benshi ntibarabimenya, bamenyereye kujya bya bizinu vyimeza mu mashamba, akaba ariho babiro. Nta bantu benshi baratangura mugabo aho tugeze ubu abantu benshi baratanguye kubimenya, abantu benshi baratanguye kuvyijukira. Mbere n'ivyo turonka vyose biradandazwa bigahera. Ego nyakubahwa, twari tuguruko turabaza muri Agri Youth Burundi mutegekanya gute kugira igiterwa c'ikizinu kizoshike ku soko y'u Burundi ndetse kiboneke abarundi bashobore kuciha, kuko twumvise ko gifite akamaro kenshi. Mutegekanya gute? Murakoze cyane. Agri Youth icyo dukora turakora ibintu n'utanga kugira ngo dushobore kuronka umwimbu ukwiye, naho bitoroshe ubwaho turakoresha uko dushoboye kugira ngo dushobore kuronka umwimbu ukwiye. Icyo dutegekanya rero muri ino minsi, murabona ko turi mu ntango z'umwaka,
no kurondera amasisitara akwiye cyane ibyo dukoramo bikwiye. Ikindi twarageregeje kongereza igitigiri cy'abakozi bakora iyo migina kugira ngo dushobore gukora byinshi. Ikindi nacyo ni ugukora ibintu imigina tukayikora nk'umwuga, akaba ariko kazi kacu dukora ka minsi yose, mugabo tukabikora nk'umwuga dushyiramo n'ubwenge. Cyo gusuma rero ntegeye twiyumvira ko nko mu kiringo c'amezi 3-4 ibizinu twavuga ko bizoba bibonetse ku rugero twifuza, mugabo ibizinu bizoba biboneka hose ku isoko kuko bikenewe. Ego murakoze rwose, turumva ko muriko murakora kandi ko mugerageza no gukura mu bukene ugwaruka nkuko tubibona ngaha aha twashitse muri no ruganda rwanyu, twabonye abantu benshi bahakora. Mbega muri Agri Youth Burundi ibizinu musaba gute abategetsi muri leta kugira nyene igiterwa c'ikizinu naco nyene gishigikirwe gishobore gushika nyene no mu zindi ntara kibi giterwa umurundi ashobora kwihereza? Murakoze cyane, cyo dusaba inzego za leta zibijejwe cyane cyane nka Minisiteri y'Uburimyi cyo dufashe cyane no kuronderera imbuto cyane amasemanse ko kari, kuko nkuko nabibabwiye bagerageza kwikorera imbuto mugabo bafasha ikibazo cyo kuronka semanse ko kari pe kuronka semanse nziza bishasha bakadufasha. Hariho n'abantu benshi vraiment bikika mu kiza bakonona umwuga wacu bagakora amasemanse bakayakora nabi, bikaba byotugira ko ingaruka. Nicyo gituma rero twosaba ko bodufasha tukaronka umwe laboratoire nziza y'akarorero yodufasha kuronka semanse y'ibizinu, nk'uko hariho laboratoire ipima semanse de qualité ku bindi biterwa, natwe bakaba bodufasha kugira ngo turusheho kuronka semanse nziza zikwiye. Ikindi nuko twosaba ubutegetsi ko bodufasha mu kutworohereza kuronka, kuko nk'ubu hariho matière première bisaba ko dukura mu gihugu cy'ikibanyi cya Tanzania, bakadukurira ko vraiment amakori ko tubishikana ngaha bituzimbye cyane rwose. Ego murakoze, nabo baradukurikirana ababijejwe barumva akamu kanyu. Ego aha twari muri Agri Youth Burundi aho basanzwe barima ikizinu igiterwa kitabiri kimenyerewe gose mu Burundi. Mu Burundi tumenyereye ngo vya bindi vy'ikirundi, mugubu uwe batuzaniye igiterwa c'ikizinu kandi twumvise akamaro kaco ko ari igiterwa nkenegwa, igiterwa gifise akamaro kanini mu mubiri mu magara ya muntu. Turabashimiye gose ku kigoro keza mwaduhaye muri kino kiganiro. Twagomba musezere abako baradukurikirana twongera tubashimira ku kigoro keza mwagize. Murakoze cyane, ndabashimiye abakunzi ba Akiwacu Magazine. Murakoze cyane mukama bahezagire, kandi icyo no babwira nuko uyu mugambi wo kuburimyi bw'ibizinu ni umugambi mwiza cyane cyane kugwaruka nko kwicukira canke mukitabira kuza ngaha iwacu tukabigisha abatabizi, abandi tukabereka uburyo amafaranga aboneka. Murakoze murakagira Imana ibizinu n'amafaranga. Turabashimiye.